twebwe abapfakazi bo mu Kamenge mu ishengero ry'abagenzi dufise umunezero ntangere turavye ukuntu twafashwe ku munsi w'Imana kuko twarumvise yuko itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu kw'isi yose ari umunsi mukuru w'abapfakazi. Twebwe rero mu ishengero kubera ko uwo munsi wa kabiri hari hagati mu yinga baciye babishira ku munsi w'Imana, ariko mukuri ibintu badukoreye ntaho twari bwabibone. Baratuguriye imyambaro ibiri y'ibitenge, baraduha imiceri, baraduha ibiharage, baraduha amavuta akunyu. Uyu munsi wa kabiri naho batwongeye ibindi. Mbonye Imana ivuga riti idini nyakuri nifasha imfubyi n'abapfakazi. Rero ishengero ry'abagenzi mu Kamenge ryaraye rivyerekanye, kandi ibyo byose mu by'ukuri turabikesha umupasitori wacu kuko n'umudamu rero burya kenshi aramenya amakuba canke amarushwa y'umupfakazi. Rero ibintu badukoreye twebwe mbere y'abapfakazi ntituzi ingene twoshisha kuko ntawo twari bwabyumve, haba ku isi nzima aho bashobora kugira abapfakazi iminsi mikuru bakakwambika. Yega hariho n'abantu baronse agatenge atanako bokwigeze biga muga kubw'urukundo rw'Imana, kubw'ukuntu bakunda abapfakazi baratunejereje, twararengewe, turarira kubwo gushima, tutarizwa n'umubabaro ariko turizwa n'umunezero. Rero n'ubu n'ukuri turasenga tuti Imana yo mu ijuru iduhezagirire ishengero ryacu, abakenyezi bo mu ishengero ryacu ihereye ku mupasitori w'Imana. Imana ibahezagire, ibongere imigisha, n'ukuri ibikorwa byabo byame byuzuye umugisha w'Imana. Imana ibadukomereze, ibaduhera amagara meza. Turakengurutse bose.